Ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro mushikirizwa na Rock Media, ndabaramukije cyane cyane mu by'abakunzi b'ibiganiro bya sport bicano kuri Rock Media. Ni ibiganiro bya Rock Sport kwa mbere kwa gatanu, ni ibiganiro bya Magic ku munsi wa gatatu, ni ibiganiro bya ubumenyi ndetse n'ibindi bitandukanye babwira amakuru y'ibintu batandukanye. Uno munsi turi muri Magic, ni Magic maze kubamenyera tubabwira kuri sije imwe bitandukanye. Twari tumaze iminsi turi muri basketball abasanzwe badukurikirana, turi muri basketball abakiri bato, turi muri basketball mu Rwarizi pro kuritegura. Uno munsi muri Magic no munsi wagarutse mu mupira w'amaguru ariko atari no mu Burundi, ni mu makungu. Nkuko mubibona sije jenyine muri Magic twabivuze abatumire batandukanye. Uno munsi turafise umutumire, reka ndamuramutse ndamuha ikaze muri studio za Rock Media, ndetse nawe nyene aca baramutsa imbere anamidondera. Yego murakoze cyane kumpa ikaze hano muri studio za Rock Media. Ku mazina nitwa Veniste Champion hori imbere, nkaba nimenyereza ku isamirizi PJ Classic FM. Ego hama ndabaramukije bakunze mwese b'insamirizi bimbonesha kure Rock Media kandi namenye insamirizi birumvikana ariko ntaco bitwaye. Ikiza nuko byose turabira hamwe amakuru aba ariko aravugwa mu nkino zitandukanye. Hama rero ndabaramukije cyane, twaba tugire dusangire umunezero mu makuru ariko aravugwa mu nkino. Bamaze kumva watanga widodo uvuga ngo ni Veniste Champion hori imbere. Imana yazi kuko bavuge Veniste Champion yo ngabo. Imana yazi nayo kuri wa Veniste yo ngabo tuzi muri atletism. Byose ntacyo birukiye muri sport. Uno musiza kuganira ku makuru y'nkino ariko aravugwa ni ku mugabane wa Buraya duza guhagarara neza ni muri English Premier League. Kibona ko ni English Premier League imaze igihe kitari gito itanguye saison 2025-2026. Bageze ku ndwi ya gatandatu mbere muri no weekend baraza gukina indwi igira ndwi nyene. Tuza guhagarara tuko turambega uno munsi ndari favori. Haravuga umugwa wa Liverpool, haravuga umugwa wa Arsenal the Gunners, haravuga umugwa wa Manchester City, Tottenham, Chelsea, Manchester United. Naza kuza guhagarara kuri no igize top 6 yo muri English Premier League. Reka tubanze tumira amateka tuyaduheze tugaruke n'ibyo biganiro cyacu. Nkuko musanzwe mumenyereye mu banki BCAB twamana bishasha. Ingurane Prescolaire Isomero iratanga uko umwaka utashe ni banki yanyu BCAB. Ikaronswa uwo wese afite konti muri BCAB kandi ayembwa ku kwezi, abo bita mu gifaransa les salariés. Ingurane Prescolaire Isomero uturusho twayo nutuwe. Dushigikira mu kurungika abana ku ishuri, ukubaronsa amahera y'ishuri, minerval, imyambaro y'ishuri hamwe n'ibindi. Murashobora guca mwibaza muti mbega ingurane Prescolaire Isomero irihwa gute? Ingurane Prescolaire Isomero muri BCAB irihwa mu kiringo c'amezi 12 ku nyungu zitavuna ugereranije n'ahandi. Ntimutangwe rero nyaragasa, iyo ngurane Prescolaire Isomero izotangura gutangwa kuva ku igenekerezo rya 14 mu kakaro gushika ku igenekerezo rya 10 gitugutu mwaka wa 2025. Twashaka tubibutse ko ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze kuba tugaruka, twamaze kuba twinjira mu idoni ry'iganiro cyacu, ariko imbere yuko neza ko dutangwa neza rikamaze mbaze ubutumire wacu. Uburyo bafise usanga ufana mu Rwanda mu Bwongereza canke umugwi umwe usanga gufana wewe bwazije no gufana mu Japan, yambare mu Bwongereza, yambare muri Espagne, yambare muri Espagne ni FC Barcelona. No kuvuga ngo no mu Bwongereza bafise mu urahari Manchester City. Nubwo gukora igane duhuza kwira uno musekaje duhora mbere ku mugwa Manchester City. Ariko mbere ko duhera ku mugwa Manchester City, uno musi ukora Premier League, turetse ko uri umufana wa Manchester City, turetse rya fanatisme nk'umuntu akurikirana ibintu by'ibintu, uno musi ikombe cya Premier League twarabonye saison ingene yaheze ingene yaheze, twarabonye imigwi ingene yigenjeje, twabonye ingene bakiye. Uno musi uri kuraba ikombe cya Premier League dufatire kwizi mu 6 tumaze guhera. Ikombe cya Premier League yagihande umugwa wa Liverpool. Ndaga umugwa wa Liverpool mfatiye kuri rokitema bakoze ndetse no ku butwari bamaze kwerekana. Kuzo mwanya nibo ba mbere nubwo
kwino june ya gatandatu batagaje urukino bahuye na Crystal Palace no ba mbere no mpamahirwe jewe ni Liverpool the Reds uhamahirwe menshi gutaye nibaza ko uri no muri benshi babona ko Liverpool ishobora kuba back to back champions canke ishobora gutwara bino bikombe inshuro zibiri zikurikirana. Turetse Liverpool reka dore kuri Liverpool baturama bakitwa baje ko bakora bon dore kuri Liverpool ko nibo champion wa titre baje ko bagira abakitwa menshi barashobora ko bagura abakiba ba Florian Wirtz barashobora ko bagura Hugo Ekitike ba Alexander Isaac n'abandi bose bagiye batandukanye iziro kritika za Liverpool baravuga neza ko ugomba cyo kumukina umwe w'abakinnyi bon ni recrutement nziza ufatiye kuri Hugo Ekitike kubera niwe musatirizi no vuga mu baguze ariko abyitwaramo neza urukino araza gatsinda yatangure mu kibuga agatanga umusaruro canke yaje kuri ban yinjiye mu kibuga agatsinda igitsinda ariko ugarutse kuri Florian Wirtz uyu mudagi amafaranga bamuguze ntabwo aratwereka ko azoyavyaza umusaruro umwe mu bakinyi biriko biragora cyane biriko biramugora n'umukinyi yaguzwe amafaranga menshi n'umukinyi adaptation itari kirorohera bivanye no kuntu imikinire yo muri Premier League itandukanye na Bundesliga biriko biramugora cyane n'umukinyi bisaba ko Arne Slot amuba hafi akamuha umwanya kugira ngo amafaranga bamuguze ntazopfe ubusa nkuko twagiye tubona mu bakinyi bibitangaza baguzwe amafaranga menshi bahomvye ata musaruro batanze. Tugarutse gato kuri Isaac je novuga ko transfer ya Isaac kubwanje ntiyari ikenewe kuko Liverpool uravye ku musatirizi umaze kuba ufise nka Cody Gakpo ugacugira Hugo Ekitike ukagira Mo Salah ukagira Mirie Mediane iri mu ba Szoboszlai Van Beek ukagira abakinyi nka uwo mu nimero 10 w'umu Argentine Makarist kugura Isaac amafaranga nkajya ntivyari bikenewe ahubwo Liverpool bari gukubitsa amaso nyuma bakavuga ati ko dufise attaque nziza twagira Mirie imeze neza Mirie dotereza muri defense bibagiye defense uravye Frimpong ahagaze neza ku nimero 2 Frimpong n'umwe mu defenseur baje gusubirira Trent Alexander-Arnold ku nimero 2 ahagaze neza muga ari kuravye muri axe ndavuga mu mutima wa defense iyi defense ya Virgil van Dijk afadikanije na Brahim Konate ni defense uravye Virgil van Dijk no leader mwiza muga Konate uno musi arakina urukino rwiza yajaga akina urukino rubi ugarutse ku nimero 3 zabo Kirkez no musi nani wa mukinyi ashobora kuza kitwara neza muri rusange ni wa mukinyi vuga ko ari umukinyi w'igitangaza wo gukina mu match akomeye nk'umugwi wa Liverpool rero bari kuraba bakagura umudefenseur uri yo kugura Isaac bahagura umudefenseur mwiza aberanye n'umugwi wa Liverpool kuko Liverpool uravye impande zose barakomeye uhere mu igori nta kibazo akoreza ko no ku ruhande rwa tukomeye duhere mu igori barakomeye basaba abagardien bakomeye bafise abagardien babiri bakomeye bafise umugardien batwaranye FIFA Champions League 2019 batwaranye IPR zingahe zibiri bafise Alisson Martashvili nayo n'umugardien mwiza avuye mu Faransa ariko no ku ruhande rw'inyuma twamaze kuvuga Frimpong ku nimero 2 ubona ko nta mukinyi afise niveau amusubi kuko no musaza ko muri Premier League uri kwagwanya kino kombe cha EPS birakenerwa ko n'imibuributse chaque poste usaba abakinyi bakomeye no musaje uvuga Kirkez boys nibaza ko nivyo yavuze si mukinyi afise niveau ya karibu ya Liverpool ya karibu ya mugabo no musa abashafise Robertson abo twovuga ko eske Robertson ntiyoba ukuntu Arne Slot ariko aramisharika no musa nitwovuga ko niyo mu madefo no mukoce ariko arakora ntabwo ari defo Robertson n'umukinyi amaze muri Liverpool imyaka itari mike n'umukinyi batwaranye EPL zitandukanye n'umukinyi batwaranye UEFA Champions League encore gashoba uburemere bwa championnat Premier League ni higanwa speed abakinyi bakoresha itandukanye n'ayandi ma championnat ugakina Premier League ugakina Carabao FA Cup encore ugacuza muri UEFA Champions League guhahurira na yandi bitandukanye
yo ku mugabane wa Buraya. Nico gihe rero biratuma umukinyi ku myaka yosaziyeko asaza imbere yuko iyo myaka ikwira, ugaca usanga ntariko aratanga umusaruro. Ukinisha kerekeze ku bw'iwanje bisawa. Kubwawe urabona ko Robertson imyaka ntikimufavuriza gutangura mu kibuga. Backup ni sawa mu gutangura mu kibuga no. Twako turavuga kuri Isaac turavuga ko ni transfer itari kenewe, bari bafise ubwo Ekitike ariko ko nimero 9 n'umunsi ubwo Ekitike yari umukinyi mushasha aje ava muri championnat y'Ubudage. Yego yari umukinyi mushasha ariko bamuguze bamwizera, ntabwo ugura umukinyi miliyoni 95 utamwizeye. Mugabo gukura umukinyi muri Frankfurt nivyo umukuye hari yakomeye, ariko niwo mwizera ko azuza gutena saison yose ya IPL agufashe muri Champions League ari umwataka no ku nimero 9. Mugabo nako Isaac n'umukinyi amenyeye Premier League yabikiye vyerekanye muri Newcastle United, ahubwo gute Arne Slot azoshobora kujera abana bataka babiri. Abo bataka babiri mu kubagera Arne Slot no gufata icemezo, kuko Igo Ekitike yaramaze kutwereka ko abishoboye. Kugeza kano kanya ni mu nkino za mbere, ariko ni ukuvuga atishwe n'umumenyereza bamushire kuri ba kubera guha agaciro Isaac bivanye na confidence amufitiye n'ubunararibonye amaze kugaragaza muri EPL. Kugeza no mwanya Isaac nabwo yatwara umwanya Igo Ekitike. Mvango kubgawe mvango Isaac yakwiye ko backup yakiti. Turavye ibikogwa, turavye izina Isaac yatangura mu kibuga, muga turavye ibikogwa Igo Ekitike niwe wanza mu kibuga. Hamwe naho uri kurabara uravye Sildoje zabo twarabonye Isaac kenshi muri Newcastle United ariko akinaca ku ruhande, urabona ko boshobora kuba diwo bakaba babiri batangura rimwe mu Rwanda. Kubganje gushira Isaac ku ruhande wicaritse Kodiga kuko ryo bari kosa rikomeye cyane. Buriya no ku mwaka uheze Kodiga kuko naho yari mu backup wa Diaz wagiye muri Bayern, ntabwo Kodiga kuko atari umukinyi mwiza. Kodi yari umukinyi mwiza, yarabigaragaje muri Euro yarabigaragaje. Niyo mpamvu yicaritswe uno mwaka agacashira Isaac ku nimero yiwe yoba muboneye kazi. Donc yo kubgavuga ati ubwo Ekitike na Isaac bahatanira umwanya, ariko Kodiga kupo nimero 11 hari ikibanza cyo kigumana uruhande rumwe Mosara urundi Kodiga kupo hagati ya ubwo Ekitike na Isaac ahitemo. Donc bigenze ukubona ko Liverpool nta kibuza ino Premier League no match yashobora igishobora kubakora ko niya defense nakubwiye. Nahandi hoho umumenyereza ubu yamenyereye, abeshi ku mwaka uheze baramupinga ati nubwo atwaye EPL ni asanze equipe yuzuye yubakiwe na Jurgen Klopp. Uno mwaka nahiwe rero kuko ababosi naco batamuhaye, president w'ikipe naco batamuhaye. Niyo kipe ya mbere yakoresheje amafaranga menshi muri Premier League. Uno musi baje gutsindwa match zinze kwicana imwe EPL n'imwe ya Champions League. Est-ce que cyizere kiragoma ku mugwa Liverpool? Kubyi wanje novuga ko Liverpool kuba baratsinzwe EPL na Crystal Palace ejo muri Champions League bacabaza gatsindwa na Galatasaray. Kubyi wanje ni ikintu ciza cyane, ni kigwa kuri Arne Slot yize hakiri kare mu ntango za champion, kuko aratsinzwe EPL abone ko Arsenal hariya ikiramwegereza, abone na za Man City ko zabyutse. Nubwo mbona Crystal muri Premier League irikira basute hari begera, izi za Bayern mufu ntabwo ziri kure, abone ko gutwara Premier League ari igikorwa gikomeye cyane, kuko no ku mwaka uheze burya yarahatse yaza kugira Man City, yo Man City iza kuba imeze neza. Urabona ko Liverpool hazi gutakaza ibikombe byose. Champions League ku mwaka uheze batsinzwe mu 18 gisicanye, batsinzwe na Paris Saint-Germain, barangije amapura arabambere mu mugwi yose yitabiriye FIFA Champions League. Liverpool no wari wa mbere, Barcelona wa kabiri, ariko Liverpool kigugwamo na equipe yakinye barrage Paris Saint-Germain baca baraza batwara igikombe cya Ligue des Champions. Ni kigwa rero kuri Arne Slot yize hakiri kare Premier League na Champions League, ku buryo ashobora zose kuzishiramo inguvu agazitegura serieusement, kuko afise effectif yo gutwara ibikombe byose. Kugira Manchester City batwaye triple historique bagakura hagahigo kakoze Manchester United, nawe afise effectif yo kubikora. Muri Liverpool tuvuye ko mbere yuko duca kuri na wavuze Florianist. Ine bisa kuje match munani maze gukina competition zose muri Liverpool 0-0 pas décisif. Transfer y'imiliyoni 150.
Est ubora gute wavuze Isaac ko bo bamudropinga bakinisha kitiki uno musi Florian Wirtz nawe ona ko yogomana ino private train nakubwiye Florian Wirtz kwicara ntibibaho ntabwo ushobora kwicara ku mukinnyi waguze amafaranga nkayo ariko uravye ku bikorwa ntabwo yakwicarika Makariste ni wa mukinnyi asanzwe amenyereye ekipe ya Liverpool aramenyereye EPL ni wa mukinnyi akinira igihugu gikomeye nka Argentine aheruka no gutwara igikombe cy'isi batwaye Copa America zibiri ari muri titulaire indiscutable nico gihe rero n'ubu biraboneka ko amerita nubwo novuga ngo yarasuye inyuma gato uravye ivyo akina sinze ku mwaka weze yakina ariko Florian Wirtz kwicara biragoye il faut que Arne Slot amugira confidence amuha umwanya amuha inkino nyinshi zishoboka kugira ngo umukinyi adaptation imworohere hanyuma buke bizoteba bigende neza kwa n'umukinyi akiri muto n'umukinyi mu Budage atatweretse n'umukinyi muri Leverkusen Xabi Alonso yagirako n'umukinyi ari mu bakinyi bamufashije gutwara Bundesliga atarukina na rumwe batakaje bahagera kuri finale ya Europa League bagatsindwa kuri finale na Atalanta 3-0 batari bwatsindwe niyo mpamvu akwiriye guhabwa umwanya kandi akazobikora neza reka tuje ku mugwa Arsenal atwakuze ariko nubwo tuje ku Arsenal nibaza ko mwamaze kumva ko umutumire wacu no musamaze kuvuga ati iyindi migwi irikira yerekeza uno mugwa Liverpool muri no saison 2025-2026 muri English Premier League ku mugwa Arsenal nkuko twabivuze kuri Liverpool nabo nyine baragize amakote batari make barashoboye kugura abayiriya batari bake Noni Madueke barazanye Dortch Eze barazanye Norgard kuva muri Brentford barazanye Martin Zubimendi barazanye Mosquera ku ruhande rw'inyuma ubundi bazanye Nins bararukrise uno Kepa Arrizabalaga umugardien Arsenal yagize nayo recruitment nuvuga ngo idasanzwe haba ku ruhande rw'imbere haba ku ruhande rwo hagati mbere no ku ruhande rw'inyuma ko baragize rafo bamaze ko naza ko bafise meilleure défense muri Premier League bashaka kuba imwe mu meilleure défense ku mugabane wa Burayi baje kongeramo mu backup no Mosquera Arsenal nayo ubona ibuze ikibya bishore kuko bamaze kuvuga ko Liverpool ubona ko ari shamba ubona Arsenal yo mu ikibya ngo ize guhagarika ku gikombe cya Premier League Arsenal nta kintu kimwe cyo kubura uretse experience y'umumenyereza ubwo musaye ko rero nkakora amaze imyaka itari mike kuri Arsenal ubwo no muzi nibaza ko experience afise muri Premier League ariko ari mu bantu neza ko babiri canke batatu bamaze imyaka myinshi muri club muri Premier League bavuze experience no gutwara ibikombe bakora ibintu bitandukanye bashobora kugira experience yo kuba ahantu yo kuba mu mugwi rero Arteta afise experience yo kuba muri Arsenal ntabwo afise experience yo gutwara ibikombe nico gihe rero kiri mu bituma Arsenal idatwara EPL kugufasha ukaraba imyaka ibiri heze umwaka wa 2023-2022 ekipe ya Arsenal yawe kabiri yaherekeza Man City kandi Arsenal nta kitari ifise ariko ubu niko kanya ko kubona niko kanya ko kubona Michael Arteta niki mu mwuga we wakora kuko nta kintu batamuhaye uravye bwa effectif yose umukinyi umuramplasa wiwe n'utangura mu kibuga Arsenal ni ekipe ya mbere vuga ifite effectif nziza guhera mu igori kugera ku musatirizi nimero 9 buri Arsenal no kumwakoreze bari bujije byose ariko icyitwazo yari nimero 9 kandi nivyo koko nta nimero 9 yari ahari kuko ufashe ukaraba Gabriel Jesus uno munya Brazil baramuzanye muga yari umukinyi w'ikondoka Kai Havertz nawe ntabwo ari wa mu nimero 9 professionnel ni umuntu yabaye convict ku nimero 9 si wa mukinyi wo kwitega yuko ushobora gutwarana igikombe nka EPL umufise hariya bari bafise Kentia muri Crystal Palace fise Kentia cyari kibazo yari wa mataka yonza akagutsindira ibitsindo na 15 gusezo ariko ubu Arsenal kira nimero bafise umukinyi mwiza bafise defense niyo defense ya mbere ikomeye muri EPL defense
ya Arsenal ni gol Raya umunyegori mwiza cyane ufise Raya Arrizabalaga Kepa nawe n'umunyegori yakinye mu bitandukanye Chelsea Real Madrid afise experience niyo Raya yavunika Arrizabalaga yoza akavyitwaramo neza ufise nimero 2 Timber no munyapeyiba umudefenseur mwiza ufise Ben White no mwongereza umudefenseur mwiza bari kuri meme calibre uno musinya bo kinisha Ben White cyangwa kinisha Timber ivyo umwe yotanga n'ibindi yozaga gutangira curaba axe yabo rero axe Arsenal ufise Gabriel Magalhaes ufise Saliba abo n'abakinyi bo ku rwego rwo hejuru abakinyi nta Saliba ni equipe kwisi yojamwe ntaro umwanya batabaye bumubanira nta nimwe Magalhaes uko nyene Mosquera kuva muri Valence muri Espagne mu defenseur mwiza niyaba Magalhaes yovunika Mosquera yoza agatanga ivyo Magalhaes yotanga cyane Saliba ku ruhande ku nimero 3 ufise Lewis Kelly ufise Calafiori nubu Calafiori ari umu defenseur central bamukoresha ku nimero 3 abo n'abakinyi bari kuri meme nivo Lewis Kelly twabonye ku mwaka weze amwifashisha cyane bivanye n'ibikondoka Calafiori uno mutariyano yagira kuva mu mugwa wa Bologna Calafiori ibikondoka yagira byaramutwibagije bituma Lewis Kelly tumubona ku myaka yo 18 za Real Madrid hari zitangura kumwipfuza bitwereke ko Arsenal inyuma nta kibazo na kimwe bafite defense yabo ntabwo defense niyo preference niyo preference kandi maze kubigaragaza nubwo Arsenal bamaze kwankesa ino debut ya champion tumaze kubona ko Arsenal defense bakomeye ugaciduga hagati mu kibuga ukaraba abakinyi bafise Arsenal ufise Merino uno mu Espanyol yavuye muri Real Sociedad Merino niya equipe kwisi yoja mu ntakini n'inkezi baho Zubimendi basangwa bakibamenyeranye bavuye muri meme equipe Zubimendi kandi babakinyi Merino gukina nimero 8 neza Zubimendi mukasere mwiza kandi babakinyi batsinda ugacugira ukapiteni wa Odegaard n'umukinyi kuva yakagira muri Arsenal yahagize ari umukinyi muto avuye muri Real Madrid ariko atwereka ko ari umukinyi akuze ari umukinyi mukuru bamuhereza brassard amugira kapiteni bitavuye ku myaka afise ahubwo kubwo ubushobozi babona afise n'ubutwari afise mu kibuga ufise ukapiteni wa Odegaard ariko ikibazo bahora bagira Arsenal ni umubackup wiwe ufashwe umubackup wiwe cyari kibazo mugari ko yarabonetse haboneka umubackup banganya memeni ndavuga Eberechi Eze n'umukinyi mwiza cyane ivyo Odegaard yokina nivyo Eberechi Eze akina Declan Rice na makipe make yojamo kwisi ntaki Declan Rice ivanye n'ubushobozi afise Arsenal bitwereka ko guhera migori defense miliye yuzuye ugaciduga kuri attaque ufise nimero mbisaka yego no kwasaka uravye cyari kibazo bukebuke mugasi umusubirizi wiwe ubona barose Madueke Madudu kuva muri equipe ya Chelsea n'umukinyi mwiza n'umukinyi yego ntanganya gutsinda na Saka kubera Saka ni wa mukinyi abita kongera agapasi atsinda ibitsindo byinshi kandi agatanga n'amapasi menshi ni wa mukinyi akoroga buri mu adversaire wari wese ukayisaka muga ariko Madudu ku nkino zimwe Madueke amaze gukina aramaze kutwereka ko nubwo Saka tahari ivyo akora basi yofuma akora 95% goja ku nimero 11 Trossard uno mubiri Trossard n'umukinyi mwiza muga ntabwo ari umukinyi wo kubanza mu kibuga hari Martinelli nawe yatweretse ko ari umukinyi mukuru ku mwaka uheze banovuga ko no mwaka ariko arasubira inyuma Martinelli ariko arasubira inyuma muga nta afise umu backup nka Trossard urumva nta kibazo na kimwe Arsenal ifise tukara tugara ku nimero 9 rero Gyökeres nta equipe kwisi mwifuza nawe bivanye n'ubushobozi yatweretse hariya muri Portugal niyo mukinyi yatsinze ibitsindo byinshi ku mugabane wa Burayi umubackup yiwe Kai Havertz yahaba ni sawa ariko ufise Gyökeres azoguha bya bintu byose bifite Gyökeres amaze kubitwereka nubwo atari 100% ibitsinda rikarabitsinda niyo mpamvu rero no kubwira ati Michael Arteta uno mwaka
adatwaye IPR ni nk'uwanyuma niko ndabibona ku bwanyu. Mugumva kwitwara nk'ishoboka ko wamaze kujya kuri Liverpool ariko ni Liverpool rero mugana ndavye effectif yose wera ku Liverpool nagusiguriye impamvu je mbona ko ari abafavori ku mwaka uheze the first bone bo bagitwaye igikombe kandi umenyereza ni wa wundi abakinyi batakaje nabo bingi batakaje Diaz nubwo wamutakaje naho nta kibazo barazanye Isaac ashobora gukina kuri the post Cody ni hari burya Cody basa nabanganye urwego na Diaz ni Arsenal ni Liverpool nibaza ko kuko uravye na Mosa ivyo yavuze ati Arsenal iyo kipe ishobora bijyanye arabivuga ariko akeshi na uravye ivyo yavuze urabona ko urabona ivyo yavuze Arsenal nibaza ko ifise hari amafateri menshi ashobora kwereka ko Arsenal ni favori cyane mbere kurusha Liverpool. Iyo ifise effectif y'abakinyi bamaranye imyaka myinshi ariko barakinana nano marokritima baje ko bagira n'abakinyi baje bakora hano muri EPL benshi ndavuga Eze Madueke ige n'intuze nikomeye cyane kwe abandi bose n'abakinyi bari mu mwaka w'inzi benshi barbo hari abavuye muri Spain abavuye handi mugabo naza ko Arsenal ni equipe iri hamwe igihe kinini ni umucoach bamaranye igihe kinini naza ko Arsenal no mwaka turemeranye kuri favori je ndagenda navuga ko iri favori plus que Liverpool ni favori mu bafite abakinyi bashasha baje kwintegra effective mugabo bigoye cyane kugira ngo adashobora kuyadapt sico kimwe na Arsenal tushobora no kubona muri no debut dosage ikindi kintu cyanyeretse ko Arsenal batari favori match ziriko zirabagora bonaza ko match yabagoye ikiza hari sawa ko bariko bazikina kare batararuha match nkuru za faze ya EPL mugazi ziriko zirabananira ziriko zirabananira ariko urabona ko igakoranirwa na match nini ariko izindi ziriko zirabananira na match nto kuko uzi Liverpool basonye batari majyonyine birerekana ko Liverpool Arsenal yatsinzwe urukino rumwe yatsinzwe match imwe na Liverpool baza kungoya match imwe na Man City nuvuga ngo Liverpool basonye amanota 2 points mugabo si ibintu bya mu nkino zitandatu amanota 2 n'amanota makeya cyane no muri Arsenal hari umuntu akunda kuvuga ngo Jose Mourinho akunda kuvuga kenshi ni bikakiye mu mantu zibavuga ati la défense igutuma utwara ibikombe attaque iragutuma utsinda match mugabo défense igutuma utwara ibikombe uravye Liverpool ibitsinda imaze kwakesa ni byinshi nibaza ko ama-clean sheets bamaze kugira ni nk'imwe cyangwa zibiri mugabo Arsenal urabona ko kugira ngo ibitsinde igitsina ibirenze igitsina kimwe par match bimaze kwakesa ibitsina bitatu nibaza ko défense yabo izobafavoriza cyane kuba abafavori muri igitsina kuko abantu wese nibaza ko abantu benshi babibona twavuze Arsenal twavuze Liverpool ariko nibo bafavori ba mbere bakomeye babiri ni Arsenal ni Liverpool ariko naza ko uno mwaka turavye ngene Man City nayo kwiyagaruka mu mwaka weze barako byari byanse ariko tutashaka kuyishira ko kwiri munsi y'izo zibiri iri munsi y'izo zibiri ntizegera cyane ariko iri munsi y'izo zibiri ya Liverpool na Arsenal Man City ufatiye kuri sezo yagize mu mwaka weze uno mwaka tuvuge ko bimaze gukorera Man City ku mwaka uheze bagize sezo mbi cyane muga nubwo ari sinuvuga ngo ni cyane bivanye n'igano ryari byo ni EPL baje muri Big Four ariko twagiye tubona za Liverpool ziza zigatwara ama EPL za Chelsea zitwara ama EPL muga imyaka yakurikira nibaze muri Big Four ugasanga equipe baganije championnat ya 9-8 rero novuga ko Man City bagize saison mbi muga atari cyane no kuri Man City iko timwe novuga ko bari munsi ya Liverpool na Arsenal mu byindi bari munsi ya Liverpool na Arsenal ati nshatse kuvuga iki kote ya effectif y'abakinyi muga kote y'ubumenyereza Man City hejuru ya Liverpool na Arsenal ndavuga Pep Guardiola n'umumenyereza mukuru umumenyereza uko ategura match ataguto n'urukino akarutsinda atagutomboza akarutsinda yakonvense kuko muri EPL twibukanye ko ari umwe mu bamenyereza bafise ama EPL meshi yaje kuraga agahiruka ka Ferguson wa Manchester United n'uro Man City arahamenyere hajya ari muhira rero uno mwaka kuri we uzowamiza pare rapport yo ku mwaka uheze kuko abakinyi yongeje mu ku mwaka uheze mu mpera za champion ubu bamenyereye ikigano kandi ikibazo yari karahura naco nizi ntango za champion ndavuga kuri match guhera kuri iyi match batsinzwe na Tottenham Hotspur ikibazo cy'umunyegori uyu Trafford ntabwo yari umunyegori gusanira equipe nka Man City ariko uravye ubu Donnarumma kuva yagaruka muri equipe yego nayo arinjiza itsinda ariko urabona ko hari ubudasa urabona ko Man City kuva Donnarumma yakinjira muri gori ya Man City
nta rukino baratsinda gutsindwa kwa Man City no kunganya rero ugacugira abakinyi bo bamwe irema zimwe ziri haje nk'abakinyi bakuru ndavuga nka Ruben Diaz mu defenseur mukuru twabonye kuri match ya Arsenal defense yiwe na Divardiole yamugarukanye muri Ajax aho yarasanzwe akina kiri muri Leipzig tubonye ko ari defense irikomeye cyane kuja ku nimero 2 Kusanov nawe n'umu defenseur nubwo atazi na fise n'umu defenseur karatwereka ubushobozi muri Man City kuri nimero 3 Ait Nouri umwarabu nawe niwe nimero de formation yiwe kandi nubwo atobahagaze neza na Tanake ari hajya Man City muri defense nta kibazo Man City je mbona na kimwe bafise muri miliye niho novuga ko habaye ihungabana kuko niho takaza umukinnyi nka Kevin De Bruyne ngo ikipe ihungabana Kevin De Bruyne nimwe mu bakinyi banditse amateka muri EPL ndetse no kwisi nimwe mu bakinyi EPL Man City meshi ifise bayatwaye kubyiwe nubwo football ari gufashanya mugabo haba harimo ukuboko k'umuntu nkuko twagiye tubona muri Barcelona Messi muri Real Ronaldo n'ubu bagiye tuza tubona ko hari amayerema amwe ekipe iba igirako rero Silva ari haje Bernardo Silva naye n'umukinyi mukuru n'umukinyi ariko ibyo yatanga mu myaka iheze batari byatanga bivanye n'imyaka amaze muri Man City niganwa nka EPL ugacura aba Rodri Cascante yaravuye mu mvuna ariko ibyo yatanga ataravunika kuzosura kubitanga nibaze ko atari suno mwaka bizomusabigiye kuvunika umwaka wose ugacura abakazi afise muri Man City buri Rodrigo Ruti umugongo wa equipe ya Man City ugacura abandi uyu Tijane Legendazi kuva muri Arsenal umukinyi mwiza ariko twerekana ko ari umukinyi mukuru ivya kina su gutomboza no mukinyi aratsinda no mukinyi atanga amapasi meza rero Man City mediane defense nabo nubwo baragerageje kwiyubaka ahubwo jaho mbona ikibazo muri Manchester City ni muri attack ya Man City yego barafise nimero 9 wa mbere mwiza kwisi nibaza ko buri muntu wese kwisi yose niwe nimero 9 wa mbere mwiza kwisi uwo harira nawe yo babibona ikiyiwe Haaland kuko ari karanavyerekana kandi babakinyi bakina ku mpande beza no ngo ntabafise kugeza ubone mere bitere muri EPL Haaland ni muzima ku nimero 9 ariko ikibazo ndakibona mu gihe yogira ikibazo cy'uvunika bikuye Alvarez muga nivyo Alvarez arakabona agiye kwa ntiyari umukinyi wo guma kuri ba Alvarez nta kipe kwisi tomupfuza nawe cangira ikibazo mfise je ni ku impande za Man City baratakaje Grealish bamutije muri Everton ariko urabona ko ariko aritwara neza amasiko yitwara ko ari umukinyi mukuru yabaye mere joueur ndimo neza ko muri Man City nta kibanza yarakihafise ariko tuvuga ngo ni pete Man City yagize kubatanga bivanye n'ikizere gike je ntagirira Jeremy Doku si wa neza ko ino debut de saison Jeremy Doku arasanga Jeremy Doku yamaze muri Man City biratandukanye kubera uri kuraraba ego gutsinda biramugora mugani wa mukinyi buri equipe yose bohura na Man City aza kayigora ariko ikosa rimwe nanje muhanda yibona ko mumenyereze buriya Doku hari gihe yagiye amuryamira Doku adaptation yaramworoheye muri Manchester City yaramworoheye muga yagiye amuryamira kwani wa mukinyi ubona ko afise karite zose ubwo bazi gutsinda biramugora mugani wa mukinyi agorana azi kwinjira muri mukorumbone ni wa mukinyi yiruka umwanya munini mu kibuga ni wa mukinyi ata equipe nimwe atongora nace ngaruka ku nimero 7 muri Man City Phil Foden bakumucisha ko nimero 7 ariko Phil Foden nitwirengagize ko yatweretse ko ari mwiza agikina ku nimero 11 yaramukinye mwiza no ku nimero 10 umwaka batwaye umwaka w'emere joueur wa Premier League yatweretse ku nimero 10 ko ari umukinyi mwiza cyane mu umwaka ukurikira aza tubona Pep Guardiola amubanza kuri ba nayo novuga yuko isubira inyuma giyiwe Pep Guardiola afise mu ruhara yo ku nimero 7 si wa mukinyi wo kwizera ko aza gusenya kavoma ugacuraba uyu akamukinisha ku nimero 10 no mwaka Foden yamaze kuba mugarukana ku nimero 10 nabona ko nyine debut de saison nziza kuko Man City yamaze kuba ishira hanze novuga ngo abakinyi batatu barazwe fice ni Phil Foden ni Jeremy Doku ko n'abakinyi na Erling Haaland ari karagaruka nakubwiye nuko icyamwishe novuga ko ari Pep Guardiola ko ntamusigura ko umukinyi ashobora kuba meilleur joueur wa champion na Premier League mugase zikurikira tukamubona yego ngo nuko byamunani ngo atitwaye neza muri Euro tukamubona aza kuri ba
ivyo ni ibintu bidatahuritse ku mukinyi akiri muto nka Phil Foden ni ikipe yo mu Bwongereza muhiri wabo prima Manchester City. Rero nkaca ngaruka kuri uyu muramplasa wiwe yavuye muri Girona Savinho umukinyi yavuye muri Girona ari muzima. Aza tubona Pep Guardiola abantu benshi bagira amakenga ati no mukinyi none kwaje atangura mu kibuga ibintu tutari tumenyereye kuri umumenyereza Pep Guardiola. Twabonye azana ba Cascante batabanza mu kibuga ba Rodri, tubona ba Grealish ababanza kuri ba mugo tubona azi amubanza mu kibuga. Kandi yarerekanye ubushobozi ko ashoboye. Mugo ariko yagiye asubira inyuma nawe yarasubira inyuma. Tugenda tubona umwanya umucisha ku nimero 11 kandi akabyitwaramo neza. Mugo no mwaka atanguye mbona umwanya muha ntawo vyazamo umusaruro. Biriko biramunanira aho hantu niho ngirira amakenga jewe. Mugo ko bw'ubushobozi bw'umumenyereza. Kandi nabo bakinyi biwe harimo abakinyi bakuru n'abakiri bato. Man City muri Big Four itegezwa kujamo kandi no mu guhatanira igikombe inguvu nyinshi kuri tutozibona kuko twabonye yagarutse benshi burya nubwo bagize possession nke 32% kuri match ya Arsenal buriya match nkuru barazitsinda ntabwo bazikina ubona ko habuze iminota 5 gusa kugira Pep Guardiola tahana intsinzi byari guhitangaza gutsinda umugwi wa Arsenal kuko n'urukino rwaheruka Man City yatsinzwe 5 ndavuga ku mwaka uheze match retour. Rero Pep Guardiola muri weekend yatsinze ibitsindo 5 ubona ko ahagaze neza. Novuga ko ivyo kuri Manchester City. Ndabona ko tuvuganye ku migwi 3 Arsenal, Liverpool ndetse na Manchester City. Mu kurangiza naze ko mu bisanzwe ikiganiro cyari gifite intumbero yo kugira predictions uvuga ati uko mbona Premier League izohera wa mbere gushika kwa gatanu. Ngo turangize utubwiriye equipe zitanu za mbere ubona zigiye guheza ari za mbere muri Premier League. Iya mbere ni Liverpool, iya kabiri ni Arsenal, iya gatatu ni Manchester City, iya kane ni Tottenham, iya gatanu ni Chelsea naho biyumbayo. Ni no gace tugakwiza ikiganiro cyacu cha Magic kuri no munsi. Dushimire umutumire wacu yaje kudufasha kugira ngo tuje kubashikiriza amakuru nkino ariko avuga muri Premier League muri Magic. Ndamushimire. Murakoze cyane nanje ndabashimire mwakoze cyane kuntumira no hanyuma ni mwanyikora ko nzobanguka cyane nongere nshimire cyane n'abakunzi ba Look Media ego bandanye badukurikirana cyane kuri Look Media kuko haci ibiganiro biryoshye cyane. Reka nenda bashimira abakunzi ba Look Media bakunzi ibiganiro bya sport, Look Sports, Magic n'ibindi bitandukanye. Isango ku munsi wa gatanu muri Look Sports mugire aho muba mubaho.